Abaririmvyi kumbure bagaya ama TV online amwe ay'aba journaliste kumbure bagiye kubasaba ibiganiro bakabankira. Icyambere cyo mutoyi wanje w'amaraso Landry promoter je yaranyima ikiganiro muje muzi izina giwaho rigeze abaririmbyi nka ba Double J ba B-Face ba Kilikou ama message maze kubandikira nuko basaba ikiganiro nibanyemere nyimba wewe TV yawe utaramenyekana cyane ahubwo Makmeno nta murundi cyangwa umurundi kazi atakuzi. Ubu turi muri another level sivyo? Yego. Turi muri another level, turi muri poto, turi muri nyinshi. Mava mumbaza amadolari ati enipo ufise tudolari twishikora uri kuganiriza mu diaspora nka Makmero. Ijambo ry'ubu diaspora uryumva kwi? Nibisanzwe aba diaspora n'abantu nk'abandi nta kintu do special kirimo nibisanzwe kabisa twese turi bamwe abantu bose barangana kwanza. Twebwe ubu kugira ngo uronke umwigeme gukunda biragoye ariko mwebwe usanga bose bari wanye bakunda ba diaspora wewe bijya bintu nawe urabibona sinzi jewe naravuyemwo waravuye je naravuyemwo sinzi je ndubatse yego wazananye na madame oya ni twazananye oya ariko harakanye ariko harakanye hano je mundare kirima niyo nziza ubona nashize kwikoti nkawe aha ni sawa kabisa yego Yes kumbure ikibazo namambaza abagenza nyubabasa namanda babaza ati umuziki w'Uburundi kuri mwebwe uboneke nyine muziki w'Uburundi uri gutera imbere cyane sinkakera oya sinkakera kuko ubu muziki w'Uburundi bavuzwa hose ngira urabibona n'ama-views kuri YouTube baraduga uhereye ku ndirimbo za kera z'abakera genda urabe usanga ama-views ari make mugabe izubu zisohose ubu zisigaye zikwiza emiliyo urumva umuziki w'Uburundi utera imbere yego. Yes Makmero kumbure ikiganiro wakoranye n'abamenyesha makuru bagenzacu kumbure tukarabona ukuntu bakwakiriye muri ku kibuga cy'indege wakiwe kabisa nk'umustar noneho uri n'umustar kujya kuntu wakiriwe wavyifashe mu gute? Je naranezerewe kuba banyakiriye kujya byaranshimishije cyane kuko biraruta kwisanga uri wenyene mugabo usanze abantu bagutegereye banezerewe kuko bari bakunyotewe kukubona ni vyiza cyane byaranezereye nabonye ko bamfitiye urukundo yego. Yes kumbure Igozen TV tukikubonye twavuze ati Makmero ataraja hirya no hino reka tumwakire kumbure tumuganirize twaba twakugoye bro ni mwangoye kuko akaniko kazi kanje ni lazima ndabumvirize nanje munyumvirize nanje ndabashikirize ivyo ngiye gusohora ibintu nk'ivyo donc twese nakazi kamwe muri magi. Abaririmvyi kumbure bagaya ama TV online amwe ay'aba journaliste kumbure bagiye kubasaba ibiganiro bakabankira bakitwaza ati turabe kwanza channel ya nyama views kumbure yafise bijye bintu wewe bivuga kwi uzobabaza nkuko muzoce mumubaza nawe ati we wahereye eske wahereye kuri emiliyo canke wahereye kuri rimwe kuduga gushika ugeze nico gituma udashobora gusuzugura nyimba wewe TV yawe utaramenyekana cyane ahubwo nibaguha ikiganiro kugira nawe utera imbere ni kwa gufashanya andi wo gucugara ngo TV no nawe nyine yahereye haje so nico gituma kuye kububaha akabaha ikiganiro nkuko bisanzwe kuko twese turaza aho twahereye ni twahereye hejuru twahereye hasi tugendera kandi n'ubu turacakora yego. Yes kumbure Makmero turangije kumbure tugenda nakanya nshaka undirimbire indirimbo imwe ya mbere kumbure yatumye umenyekana nka Makmero. Shimi vyurose another one. Yes Makmero tukwakiriye tugusezera noneho akajambo kagasunika rugi wobwira Igozen TV ni nkakaye cyangwa abafanzi akajambo kanyuma no babwira nuko muntu bikurikira mwitege indirimbo shasha style shasha eban sinzi uko no bivuga irarenze yes kumurega tugushimira.
Golden TV.